iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda. Ifite niyo ngabo abaramutsa arabisi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi. Mwaramutse Fideli, tuyahereye mu yavugwa muri Afrika. Leta y'u Rwanda yashizeho amabwirizwa masha yo kwirinda icyorezo ca COVID-19 inyuma y'uko bigaragaye ko mu gihugu habonetse abantu banduye COVID-19 3,153 guhera ku itariki ya 11 kugeza ku itariki ya 20 y'uku kwezi kwa gatandatu. Itangazo ry'inama y'abashikiranganji yarayibaye rivuga ko ingendo zibujijwe guhera isaha 1 z'ijoro tugeze saa 10 zo mu gitondo, mu gihe ibikorwa vyemerewe kubandanya bizoja bihagarikwa isaha 12. Ingendo hagati y'umuji wa Kigali n'intara ndetse n'ingendo hagati y'uturere tw'igihugu zirabujijwe, kiretse ku mpamvu za serivisi z'ubuzima canke izindi serivisi z'ingenzi. Gusa imodokari zitwaye ibicuruza ziremerewe kugenda mu turere twose, ariko ntizitwara abantu barenze 2. Mu zindi mpinduka zabayeho nuko inama zikorwa imbonankubone zizobandanya, gusa ibitigiri vy'abazitabira ntibizorenga 30% y'ubushobozi bwo kwakira abantu bw'aho bateramira. Abitabiriye inama kandi bazoja basabwa kwerekana ko bipimishije virusi ya corona. Ku bijanye n'ibikorwa bihuza abantu benshi, navyo hari vyinshi vyahindutse ugereranije n'ingingo zari zihasanzwe. Ibirori bitandukanye vyaba ibibera mu ngo canke ahandi hose birabujijwe. Imihango y'ubukwe yose harimwo gusaba, gukwa no gushingirwa byose vyarungurujwe. Mu kazi ka leta naho harimwo impinduka z'uko buri rwego rusabwa gukoresha abakozi nkenerwa batarenze 15% by'abakozi bose, mu gihe abandi bakorera mu rugo ariko bakagenda bakurakuranwa. Abasirikare ba Burkina Faso barishe intagondwa z'abajihadiste 11 bongera barasambura amakambi 3 y'iterabwoba mu ndwi iheze mu bitero vyakozwe n'abajejwe umutekano. Igisirikare kivuga ko ivyo bitero vyabaye muri uku kwezi kwa gatandatu hagati y'amatariki ya 14 na 16 mu buseruko bw'ico gihugu. Afrika y'Epfo igiye gushingwamwo ihinguriro rya mbere ry'urucanco rwa COVID-19 ku mugabane wa Afrika. Perezida Cyril Ramaphosa yavuze ejo ku munsi wa mbere ko ubu Afrika yatahuye ko incanco zitazokwigera ziva hanze ngo zishike ku gihe kugira zirokore ubuzima bw'abantu. Perezida Ramaphosa yabitangaje inyuma y'inama yamuhuje n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS hamwe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu nama yabahuje hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Ariko kubera uwo mugambi uzofata igihe, incanco za mbere ngo zizoboneka mu mwaka uza. Washington, ijwi rya Amerika. Inyuma y'urupfu rw'amasinzi y'abantu yatumye haca haba impinduka muri politike y'incanco mu Buhindi, ico gihugu catangaje ko cacandaze abantu 7,500,000 COVID-19 ejo ku munsi wa mbere wonyene. Niwo munsi wa mbere hacandazwe abantu benshi bangana uko. Isekeza ryo gucandaga abantu ku bwinshi rikurikiye impinduka zatangajwe n'umushikiranganji wa mbere Narendra Modi mu ntango z'uku kwezi, aho yavuze ko leta izogura ibice 75 vy'incanco no kuzikwirakwiza mu mareta ku buntu. Ibihugu vya Somalia, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Afghanistan hamwe na Syria biza ku rutonde rwa mbere aho ubuzima bw'abana bubangamiwe ku isi. Muri raporo ngarukamwaka y'ibihugu bihohotera umwana, ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo kuwa mbere ko hafi ibice 60% vy'amabi akorerwa abana abera muri ivyo bihugu. Urakoze Aloysi Bigirimana kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi.
abayobozi b'abanyamulenge mu bice bitandukanye vyo mu minembwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baraye bandikiye umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi bamusaba gutorera inyishu ikibazo c'imigwi yitwaje ibigwanisho iriko irashaka kubomora ngo bave muri Kongo. Tubonye ko iyo ntambara ari intambara ishaka kudutsembatsemba kandi uko zirwana ari igisirikare gituye hano kivuga ati aba bantu gahunda yacu no kurashiza iwabo mu Rwanda. Uyo ni Ndahinda Korojo, umuyobozi wa lokalite ya Kivumu, ari mu bateye igikumu kuri urwo rwandiko. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi, amashirahamwe 12 arimwo mpuzamakungu aranegura ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya kuba rishaka kwirengagiza amabi akorwa mu Burundi hamwe no kudahana kubandanya kwibonekeza muri ico gihugu. Amara yandi mashirahamwe ari mu gihugu asanga abavuga ivyo arabansi biterambere n'ubumwe bw'abarundi. Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya niyo nkuru adufitiye. Kuri uyu wa mbere yaje kwakirwa na Perezida Evariste Ndayishimiye userukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi, yavuze ko mu rugendo yahora muri Bruxelles ku cicaro c'uwo muryango yahakuye inkuru nziza. Nayo si yindi nuko ibihano vyafatiwe Burundi kuva mu mwaka wa 2016 bishobora kuvanwaho. J'étais venu l'informer en primeur des orientations qui ont été prises dans des groupes de travail internes aux institutions européennes associant naje kumuha amakuru y'umushuhira ko hari ingamba zafashwe n'imigwi itandukanye urikiyemwo ibihugu 27 bigize ubumwe bwa Buraya ku bijanye n'u Burundi. Mu mpera z'ukwezi guheze iyo migwi n'umutima umwe yafashe intumbero yo gukora ku buryo hafutwa ingingo yahagarika imfashanyo zahabwa leta y'u Burundi. Ni intambwe ikomeye kandi hambaye mu myumvire y'abashikiranganje y'ibihugu vya Buraya hamwe n'ibisata bitandukanye. Bose barakurikiranye ibyabaye mu Burundi. Ubwo rero izi ngingo zifatiye ku mpinduka nziza zashizweho n'umukuru w'igihugu mu vyerekeye intwari ibereye, igihugu kigengwa n'amategeko hamwe no kubahiza agateka ka zina muntu. Des évolutions positives qui ont été initiées par le président de la République en termes de bonne gouvernance et d'état de droit et de droits de l'homme que ces mesures ont été prises. Niko Claude Bochu yabwiye abanyamakuru y'Ubujumbura ahejeje kwakirwa na Perezida Ndayishimiye afise akamwemwe kenshi. Uyu mubonano wahuriranye n'ikete amashirahamwe mpuzamakungu 12 yandikiye umuserukizi mukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Buraya n'abashikiranganje y'imigenderanire y'ibihugu bigize iryo shirahamwe. Aya mashirahamwe yakavuga ko arajwe ishinga n'ukuntu ibihugu vya Buraya bisa n'ibiriko vyirengagiza ihonyango ry'agateka ka zina muntu mu bisata bitandukanye hamwe no kudahana kwimakajwe mu gihugu. Rimwe ryose muri ya 12 rifise ico rifatirako kuri izo mpunge Asipije gisunga agateka k'abanyamakuru. Par rapport à la liberté de la presse, nous avons vu une réouverture très limitée. Kubijanye n'itangazamakuru twabonye ugururwa ku rugero ruto cyane rw'ibinyamakuru vy'ubugabe mu 2015. Ijwi rya Amerika na BBC biracugaye kubwa CPJ kandi turarushinga no kubona atamatohoza yigeze aba yizewe kwizimangana ry'umunyamakuru Jean Bigirimana yakorera ikinyamakuru iwacu. Mu vyo twatohoje abanyamakuru baraterwa ubwoba bagasugerezwa n'indongozi mu ntwaro hamwe n'abo mugambwe uri ku butegetsi. Uruhare rw'abanyamakuru muri kahise batohoza ku bwicanyi, ukurya ibiturire n'ibindi bintu bikomeye bifitiye akamaro abarundi. Biboneka neza ko ubwo bwisanzure atabwo bagifise kandi ubumwe bwa Buraya ntibushobora kwirengagiza uko kuri. Niko Tom Gibson aserukira CPJ Bruxelles yabwiye Ijwi rya Amerika. Louis Maje nawe umuyobozi wa Human Rights Watch muri Afrika yo hagati agaruka ku bindi bituma. Pour Human Rights Watch, il faut d'abord que les assassinats et les abus cessent et que leurs auteurs soit traduit en justice. Les médias nationaux et ubwicanyi n'ayandi mabi bibwirizwa guhagarara, ababikora bagashengezwa mu butungane. Ibinyamakuru vyo mu gihugu na mpuzamakungu, amashirahamwe yigenga, umugwi wawe utohoza ku Burundi bategerezwa guhabwa uruhusha rwo gukora bidegemvya mu gihugu. Niba ataco leta yosa nk'uko ivyemanga kubera ko abategetsi banse kuva kwizima bagahakana yuko hagira umuntu n'umwe n'uwa kirazira aja gucungera uko agateka ka zina muntu kubahirijwe mu Burundi. Niko Maje yaganiriye Ijwi rya Amerika avuga ko ino migenderanire hagati y'ubumwe bwa Buraya n'u Burundi. Eveline Butoyi umuvugizi w'umukuru w'igihugu nawe nyene yemeje ko ibiganiro bigeze heza. Ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi hamwe n'ishirahamwe ry'ibihugu by'ubumwe bwa Buraya bigeze heza cane kuko bariko baja kuri iyo ntumbero yuko nyene ivyo bihano biva mu nzira. Ivyo navyo murazi ko muri politiki bica muri ivyo biganiro bihagaze neza gushika uno musi. Ariko na Bocu aragwa kagaruka
hari intambwe ikenewe yatewe n'iyo migwi ibiri navuze y'i Buruseli, ariko ivyo ntibihagije. Hategerezwa kuba urwandiko rw'abanyamategeko rukanemezwa. Bizosaba igihe, ariko icyangombwa ni uko gari ya moshe yamaze kuva mu gituro, yarasafutse. Niko Boco yongeyeko nubwo ibihano vy'umwe bwa buraya bitarakurwaho, Burundi mu kiringo c'umwaka Evariste Ndayishimiye amaze ari ku butegetsi buramaze kwinjiza ibitego vyinshi. Ntibukiri ku rutonde rw'ibihugu bisuzumwa n'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano, kandi akanama k'amahoro n'umutekano k'ubumwe bwa Afurika n'ishirahamwe rya Afurika y'ubuseruko EAC nabo basavye ko ibihano vyose vyafatiwe Uburundi vyovanwaho. Uburundi bwari bwahariwe ivomo n'amakungu kuva mu 2015 igihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cateye impari batavuga rumwe na CNDD-FDD, umugambi uri ku butegetsi bemeza n'ubu ko cahonyanze ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha yagushikanye ku butegetsi mu 2005 inyuma y'imyaka irenga 10 ari umugwi w'inyeshamba ugwanya ubutegetsi bw'ico gihe. ONU yavuze ko injyane zo mu mwaka wa 2015 zahitanye n'imiburiburi abantu 1200, ibihumbi biburirwa irengero, mu gihe inusu y'umuriyoni bari bahungiye mu bihugu vy'akarere, ubu hakaba hasigayeyo ababa 300,000. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Urakoze Eloge. Mu Burundi kandi ubutungane bw'igihugu bwafashe ingingo yo kugabanya igihano cari cakatiwe umwe mu baharanira agateka kazina muntu Germain Rukuki. Yari yafashwe arapfungwa mu mwaka wa 2018 yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Igihano ciwe cavuye ku myaka 32 gishigwa ku gupfunga umwaka umwe. Inkuru y'idonido na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru. Amakuru y'Ijwi rya Amerika ryaronse nuko ingingo yo kugabanya igihano ca Germain Rukuki yagiye habona kuri uyu wa mbere muri sentare nkuru ya Ntahangwa igisata c'iyungururizo. Germain Rukuki yakoreye ishirahamwe rihani agateka kazina muntu Akate Burundi, yaramaze imyaka hafi 3 aciriwe gufungwa imyaka 32 ku vyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu no kugarariza ubutegetsi. Ico nico gihano gikomeye cari kimaze guhabwa uharanira agateka kazina muntu kuva Burundi bwikukira. Muri bagenzi we basangiye urugamba rwo guharanira agateka kazina muntu nka Maître Dieudonné Bashirayishize atwara urunani Kavibe akamweme Nikose. Bashirayishize yaganiriye n'Ijwi rya Amerika yari mu buhungiro. Umunezero wo kubona umuntu yarafashwe mpiri igihe kitari gito, umuntu haranira agateka kazina muntu yaramaze imyaka itari mike mu bunyororo kubera akarenganyo, asubiye kuronka umwizero wuko vuba agiye gusohoka ibohero. Nta caha Rukuki yari yarakoze cari gutuma apfungwa. Ikintu conyene bamwagiriza nuko yakorana n'amashirahamwe haranira agateka kazina muntu. Nk'iyo myaka yari amaze mu munyororo azira ubusa ntihagire uwundi muntu azosubira kuyimaramwo. Igihe yafatwa mu mwaka w'ibihumbi 2017 igipolisi c'u Burundi cabanje gusaka iwe mu gisagara ca Bujumbura. Mu nyuma igipolisi cerekanye impapuro casiguye ko arizo Rukuki yakoresha mu gukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi hamwe n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Ico gihe abaharanira agateka kazina muntu bigenga nka bose bari baramaze guhunga igihugu. Maître Bashirayishize yakurikiranye cyane iyo dosiye, asigura ko ugufata Rukuki kari kabaye nk'agashavu k'ubutegetsi kubera ukubura abatwara ishirahamwe Akate yakorera. Guharanira agateka kazina muntu rero kugira ivyiyumviro vyo guharanira ineza ya bose udaharanira iy'utwara si icaha gishobora gutuma umuntu apfungwa ngo akatega umunyororo w'imyaka 30 n'ingahe. Ni intango, reka turabe n'ibikurikira. Hari abandi bantu batandukanye, abantu batavuga rumwe na leta baguma bafatwa, bicwa, bapfungwa, bahohotegwa. Twizere ko leta igiye guhindura ingendo nabo ntibasubire guhohoterwa. Ababuranira Germain Rukuki bemeza ko ari ingingo nziza, naho kuri bo yajitevye. Gusa birinze kuvuga byinshi, bakemeza ko barindiriye ko bahabwa ikopi y'iyo ngingo. Ico bikoze bavuga ko bari bashimye kwitura sentare na inyuzwa mu gisata ca gasamburamanza kuko basanze hari amategeko ajanye n'iburanishwa ry'imanza atari yakurikijwe igihe gwaburanishwa muri sentare ya mbere. Umushikizamanza yari yagirije Rukuki ivyaha vyinshi harimwo kuja mu bikorwa vy'ubugumutsi, guhungabanya umutekano no gutuma leta itakaza icizere mu bantu mu ntumbero yo kwitembagaza n'ibindi.
ivyo ngo yabicisha mu kubandanya yegeranya uburyo buvuye mu mahanga bwo gushigikira ibikorwa vy'ubugumutsi. Ingingo nshasha igabanya igihano ca rukuki yerekana ko hari agahaze mu vyemezo vy'uko ivyo vyaha vyose vyakozwe, maze sentare itegeka ko igihano kigabanuka gushika ku mwaka wo gufungwa n'ihadabu y'ibihumbi 50 vy'amarundi. Maître Dieudonné Bashirayishize atangazwa n'ingene ubutungane bugiye kumenya ukuri inyuma y'imyaka 3. Yikeka ko igihugu coba kiriko kirikundwakaza ku makungu, ubona ko ubumwe bwa Buraya bwatangaje ko bugiye kuraba ko bwokura ibihano vy'ubutunzi ku Burundi, kuko nk'uko userukira ubumwe bwa Buraya yabivuze, umukuru w'igihugu ari mu nzira nziza yo kugarukana icizere. Abaharaniye agateka kazina muntu basaba ko n'abandi bafungiye ubusa borekugwa. Sinzi rero ko ubutungane bwikubisa agashi nuko bwakubiswa agashi kubera inyungu baba bariko bararondera mu biganiro n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya, bigaragaza ko umengo ni ukuresha, ariko igihambaye kwari uko leta idakora iraba amaronko iriko irarondera ku bantu bayifasha, ahubwo ikabohora ubutungane bugatunganiriza bose ata nkunzi. Abandi baciriwe imanza z'akarenganyo nka benizo ntazone zigafutwa nk'uko iza mbere zifudisa, ikore kugira ngo itunganirize bose. N'ishirahamwe Akate Burundi yakorera rirashima iyo ngingo. Yamara Armel Niyongere aritwara yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ataragira kugira ico bavuze, kuko nabo nyene bakirindiriye ko bahabwa ikopi y'iyo ngingo. Ukurikije uko igitabo mpanavyaha c'u Burundi kivuga, uwuciriwe igihano gito kuco yaramaze afunzwe acabwa uburenganzira bwo kurekugwa. Umwe mu bunganira Rukuki yemeje ko atakindi gikurikira atari uko uyu mugabo w'abana 3 nawe narekugwa. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika. Tugushimire Pierre Claver. Tuve mu Burundi dukubitire muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abayobozi bo mu bwoko bw'abanyamurenge bo mu bice bitandukanye vyo mu Minembwe muri teritwari ya Fizi, intara Kivu yo mu manuko, bariyamiriza imigwi y'abagwanyi ishaka kwirukana abanyamurenge muri Kongo no kubakubira ahantu hamwe. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira. Intabaza y'abayobozi b'abanyamurenge bakomoka mu misozi miremire ya teritwari ya Fizi, Uvira ndetse n'Itombwe ikubiye mu ibaruwa bandikiye Perezida Tshisekedi wa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Aba banyamurenge bavuga yuko kuva mu mwaka wa 2017 kugeza uyu munsi bagiye bagabwa ibitero n'inyeshamba za Mayimayi zifatikanyije n'inyeshamba z'abarundi za Red Tabara na FNL bayobowe na Gisiga Nanzabampema hamwe na Alexis Sinduije. Aba bose ni abarundi bagwanya ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndayinda Karojo ni umuyobozi wa lokalite ya Kivumu kandi n'umwe mu bashize umukono kuri uru rwandiko. Kuva 2017 habayeho itotezwa, kunyagwa inka, kwicwa kw'abantu, gusenywa kw'amazu, kandi ino mu misozi miremire. Intambara ikabera mu Minembwe, ikabera mu Turambo, ikabera mu Kamombo, ikabera mu Bijombo, ikabera mu Rurambo, ariko itagera kwa Murima, itagera Fizi, itagera Baraka, itagera Uvira. Tubonye ko iyo ntambara ari intambara ishaka kudutsembatsemba, kandi uko zirwana ari igisirikare gituye hano kivuga ati aba bantu gahunda yacu no kurasubiza iwabo mu Rwanda. Abandi gahunda yabo ni ukubamara, kandi tuzi ko turi abakongomani. Nico gituma twandikiye Perezida nyakubahwa chef de l'Etat, umukuru w'igihugu cyacu, kugira ngo tumumenyeshe ibibazo bihabera hano mu misozi miremire. Aba bayobozi banditse ibaruwa bakopi umuyobozi w'umuryango w'abibumbye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, bagaragaza uruhare rw'ingabo za Kongo mu gukorana n'abamayimayi mu kubica no kubanyaga ibyabo. Nanone Ndahinda Karojo arakomeza asobanura. Twagaragaje n'abasore baguye za Kabingo ba mayimayi baje, abana bashaka kugira autodefense, ariko nanone abasirikari ba Kongo bahano muri 2e brigade baturuka inyuma barabica, mbunda za mashinigani. Izo nabyo twakababara nuko twashatse kugaragaza muri ubu rwandiko twatanze. Twagaragaje nuko hari inka zanarwe zavuye mu gace ka Bidegu ziramanuka zigera ahantu bita Kanguri, zaciye hafi ya Mukera, zaciye Mukera aho hari ijima militeri zicaho. Kandi kidutangaza nuko izo nka zose zinyagwa zigurirwa ku masoko, ku maguriro ya marshe, amasoko y'igihugu, amasoko ya leta. Uru ruhare rw'abasirikare ba FARDC bakorera mu Minembwe bashinjwa gukorana n'abamayimayi mu kugaba ibitero ku banyamurenge rugaragara kandi
muri raporo y'inzobere za Loni yasohotse muri uku kwezi kwa gatandatu, ayivuga yuko General Dieudonné Bateki Muhima yagize uruhare runini mu gufasha abamayimayi mu bitero bitandukanye yagiye igaba ku banyamurenge. Aba banyamurenge basozera urwandiko rwabo bagaragaza akarengane bategwa n'abantu babo bicara bafungwa n'igisirikare cya Kongo kibashinja kuba batwigwaneho ariko ndigifunge bamayimayi babica ndetse bakabatera. Byashoni Imaniragaba ni umuyobozi w'ishiramwe rya Sefeko mu Minembwe. Leta ishizemo imbaraga donc ikamanuka ikamenya reality ikaza kuri tele ikiinforma ikamenya uko abantu babayeho igarekorta les informations auprès de la population ikamenya ikibazo abanyamurenge bafite. Ikibazo kirashaka gukemuka. Dufata urugero nk'uyu mugabo Rutebuka bafunze hano c'est un civil, ntabwo nari mwigezaho umusirikare, baramufashe ni vice president w'aborozi mu Minembwe, bamugize umusirikare wo kwa makanika ataranakandagira n'umunsi n'umwe. Urumva deje icyo gihe abo bamwambitse iryo koti baba bakeneye gutera ikibazo, baba bakeneye gutera intambara mu karere. Urumva leta yaje igafata information ikamenya information y'ukuri, icyo gihe amahoro araboneka mu karere. Donc leta au niveau de la hiérarchie ntabwo ifite information, ifite amakuru, ntabwo babizi, babaheza amakuru atariyo. Urwandiko rusohotse mu gihe umuyobozi mukuru wa gisirikare mu ntara ya Kivu y'Epfo General Major Bob Ngoyi Kilubi ari mu Minembwe kureba uburyo yakemura ibibazo bimaze iminsi bihavugwa biri mu myigaragambyo y'abagore batewe n'ifungwa rya Rutebuka n'umugore we ndetse n'umwana wabo w'uruhinja. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika ubira mu ntara ya Kivu y'Epfo. Urakoze Vedaste. Naho mu Rwanda ibitaro vya Kanyinya bivura abagwayi ba COVID-19 byasubiye kuvurirwamwo abagwayi b'iyo ndwara inyuma y'amezi agera kuri 6 byari bimaze vyugawe. Asumta Kabo yaraduha idonido kuri iyi nkuru. Kubera ubwiyongere budasanzwe bw'abarwayi bashya ba COVID-19 burimo kugaragara mu gihugu cyane cyane mu mujyi wa Kigali, kuva kuri iki cyumweru ibitaro bya Kanyinya biri mu karere ka Nyarugenge byari bimaze amezi 6 bifunze byongeye kwifashishwa mu kwita ku barwayi ba COVID-19. Ibi bitaro bizwi ko ari byo byatangirijwemo igikorwa cyo kuvura COVID-19 byaje gufungwa abarwayi bagabanutse mu gihugu. Abari basigaye bashyirwa mu bitaro bya Nyarugenge biri mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Muganga Nkeshimana Menerasi yabwira Ijwi rya Amerika ko ubwiyongere bwa COVID-19 bushobora kuzatuma n'ibindi bitaro biri hirya no hino mu gihugu bizafungurwa nabyo. Ibyo bigo byombi byafunzwe nta barwayi bakirimo, ururimi imibare yongeye kuzamuka, hamwe na hamwe agomba kongera gufungura bitewe n'umurwayi uhari. Abatarembye bashobora kuvurirwa Kanyinya cyangwa se ahandi muri province hagenewe nabwo COVID, kuko ntabwo tuvanga abarwayi ba COVID n'abarwayi basanzwe mu bitaro. Ese usibye Kanyinya yari yarafunze, hari n'ibindi bigo byo mu ntara byari byarafunzwe nibyo bishobora kongera gufungurwa? Cyane rwose. Twari dufite ama-treatment center nko ku Kiriba Kihombo barafunze, sari henshi hagiye hafungwa ibigo bivurira abarwayi ba COVID ko bari bagabanutse. Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko muri aya mezi abiri ashize umubare w'abandura COVID-19 ugenda urushaho kwiyongera umunsi ku munsi. Imibare itangazwa n'iyi minisiteri igaragaza ko mu mezi abiri gusa umubare w'abanduye COVID-19 wiyongereho 6,583 uvuye ku 23,934 ugera ku 30,517. Umubare w'abarwayi bitabwaho wavuye ku 200 ugera kuri 3,560 mu gihe abarembye bo bikubye kabiri kuva kuri 6 baba 13. Abitabye Imana nabo biyongereho 53 kuko bavuye kuri 326 bagera kuri 379. Muri ukwezi kwa gatandatu ubwo byabaye nk'ibidasanzwe kuko nibwo bwa mbere mu Rwanda hagaragaye abantu 469 banduye umunsi umwe, benshi biganje mu mujyi wa Kigali kuko honyine hari hafite abagera ku 192. Ibitaro bya Nyarugenge nibyo byari bisigaye byita ku barwayi ba COVID-19 nyuma y'aho ibya Kanyinya ndetse na Niboyi muri Kicukiro bifungiwe. Ibi bitaro bya Nyarugenge bifite ibitanda bisaga 130 bishyirwaho indembe za COVID-19 kandi byose byagaragaraga ko ubushobozi bwo kwakira bugenda bushira. Ariyo mpamvu Minisiteri y'Ubuzima yongeye gusubizaho ibitaro bya Kanyinya. Ubu bwiyongere buraba mu gihe umubare w'abakingiwe nabo ukomeje kuba hasi. Minisiteri y'Ubuzima irutse gutangaza ko no mu bakingiwe hamaze kubonekamo abantu 400 banduye COVID-19. Dr. Nkeshimana, umuganga ukurikirana ubuvuzi bwa COVID mu gihugu, nabyo yabibwiye Ijwi rya Amerika. Uzasanga mu bantu bakingiwe bahaye inkingo zombi za COVID-19 niba barakoresha AstraZeneca cyangwa Pfizer, usanga bakingiwe inkingo ebyiri nk'uko ziri recommended. Usanga abarwara ni bakeya, abarwara bakagira ibimenyetso byo kuremba ni bakeya, abapfa bakaba bakeya cyane.
gukingirwa bituma utagira ibyago byo kurwara ujye kwa muganga cyangwa se ngo ube wahatakariza ubuzima, ariko ntabwo bikubuza guhostinga iyo virusi ngo ube wanayanduza n'abandi. Niyo mpamvu nabo bagomba kubahiriza ingamba, kuko barakingiwe yego, ariko bafite inshingano zo kurinda abo bana bo, ababyeyi babo, abarimu, abanyeshuri. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko guhera mu kwezi kwa gatatu 2020 abamaze kwandura COVID-19 ari 30,813, mu gihe abamaze gukira bagera ku 26,704. Abakirwaye bo baragera ku 3,727, barimo abasaga 2,900 barwarira mu ngo zabo batarembye, naho bamaze guhitanwa n'iyi ndwara bo baragera kuri 381. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Muri Congo, Perezida Felix Tshisekedi yasubiye kugendera igisagara cya Goma kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije, aturutse i Bunia mu ntara ya Ituri, amaze kuva i Beni, Butembo mu buraruko bw'intara ya Kivu yo mu buraruko, aho yemeye kuzana amahoro vyanse bikunze. Yasobanuriye abanyagihugu baho icyatumye asubiriza abategetsi b'abasivile n'abasirikare. Umumenyeshamakuru wacu Ali Asanka Darius ari Goma niyo nkuru dufitiye. Bitewe nuko Perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi yabasezeye kugarukana igisubizo ku kibazo cy'umutekano, ubwo yahageze ubwa mbere bikaba byaratinze, abaturage b'ibe nibo baracyafite icyizere ku mutegetsi w'igihugu, bakaba bizera yuko ibyo yavuze imbere y'abanyamakuru n'abaturage byagira akamaro. Kizito Binhangi ni umwe mu bahagarariye societe civile Beni. Kandi dufite icyizere yuko kugera hano kwa Perezida wa Repubulika biri budufashe kubona amahoro. Nibyo yadusezeye kandi nibyo twifuza. Bashaka yuko umutekano ugaruka, ibyo bya ADF n'ibindi by'inyeshamba birangire kandi amahoro yongere kugaruka, tubeho nk'abandi. Kakure Sasita ni umudepite watoye i Rubero mu majyaruguru y'intara ya Kivu. We aravuga ko bidahagije gusura abaturage, perezida na guverinoma ye bashaka ikindi gisubizo gitari cyo kugurana abategetsi b'abasivili n'abasirikare. Igihe umukuru w'igihugu akoze uruzinduko nk'uko, birasaba ko umutekano ugaruka n'ubwicanyi bukarangira, tukumva yuko ibyo ya ADF ntibikiriho. Kugira yuko babigereho neza, birasaba ko perezida asimbura abasirikare, abapolisi n'abandi bashinzwe umutekano bari muri Beni babajyane mu zindi ntara hatari Ituri na Kivu ya ruguru, bakazana abandi, kubera ko buri kanya societe civile n'abandi batanga ubuhamya ko hari abaofisiye b'abasirikare bakorana n'inyeshamba. Ahubwo twashakaga yuko perezida yasigara i Beni cyangwa Bunia ari gutegeka wenyine ingabo. Muri rusange abaturage bafite ibitekerezo bitandukanye ku byerekeye uruzinduko rwa Felix Tshisekedi ukiri Goma kugeza n'ubu. Igihe cy'amatora twagiraga yuko amahoro ari bugaruke hose. Hashize imyaka irenga 20 abantu bari kwicwa, kwibwa no gukubitwa. Kuri njyewe nta kigenda, nta cyahindutse kuva Tshisekedi ari ku butegetsi. Ahora ari kudusezera amahoro, ariko ntacyo twari twabona. Ntabwo azi ko imyaka ye iri gushira. Twebwe nta amahoro gusa, yaza ataza ni kimwe. Turashaka amahoro kugira ngo dukomeze gukora akazi kacu. Perezida ari hano, twamubonye ari kujya i Beni, Butembo n'ahandi, ahora adusezera yuko amahoro azagaruka. Turarindiriye, hamaze imyaka myinshi nta mahoro tugira. Dufite icyizere yuko icyo kibazo kiri bukemuke ubwo amaze gukora urwo ruzinduko. Ali Asanka Darius, Ijwi ry'Amerika. Bakunze baradiyo Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8, Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4, Radio Communautaire de la Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'ikinyarwanda, nshuti banywanyi,
naha aya makuru y'aka kanya agarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, mugire umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe, mubandanya kumviriza radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika.